ndabasavye dusangiye gusanganira no gusangira intsinzi ya Kristo, mwebwe banywanyi mukaba n'abakunzi ba Radio Maria Burundi, ijwi ry'Imana iwanyu, ijwi ry'Imana iwacu. Ndabaramukije amahoro n'akanyamuneza duhabwa na Kristo yatsinze urupfu. Bandanya twinovora akanyamuneza no kuri uyu munsi wa mbere w'umundwi igira kabiri ya Pasika. Ingaburo y'umutima tuyikura mu bikemanyi no mu ntango zikurikira. Bikemanyi tucinovora mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa kigabane ca 4 ku karongo ka 23 gushika ku karongo ka 31. Icibo kiherekeza izaburi ya kabiri. Intango y'inturire ni inkuru nziza twashikirijwe na Yohani kigabane ca 3 ku karongo ka 1 gushika ku karongo k'8. Ivyo dusoma mu gitabo c'ibikorwa by'abatumwa. Petero na Yohani bamaze kurekurwa barashika iwabo, biganira biwabo ivyo abakuru b'abasaserdoti n'abashingantahe bari bababwiye ngo bavyumve. Baca bashirira rimwe ijwi hejuru babwira Imana bati, Mukama, ni wewe waremye ijuru n'isi, ibiyaga n'ibirimwo vyose. Ni wewe wakoresheje mutima mutagatifu n'ururimi rwa data wacu Dawudi umusavyi wawe, uraheza uvuga uti, ni kuki ibihugu vyihaye akamo, abantu nabo bakanama ibitaja ntibize. Abami b'isi baragararije, bene intara barakoranye ngo barwanye umukama n'uwo yimitse. Nukuri muri iki gisagara Herodi na Ponsiyo Pilato hamwe n'intara z'abanyamahanga n'imiryango y'Isirayeli bakoraniye kurwanya umusavyi umwe mweranda Yezu wari wimitse, kugira ngo barangure ivyo wari washatse ku bubasha no ku bumenyi bwawe. None rero Mukama, itegereza ingene baduhigira, maze abawe bashobore kuvuga ijambo ryawe batagira amakenga n'intete. Kuko nyene wama ugaranzura ukuboko ukaba uhanuye, kandi izina rya Yezu rikaboneraho gukora ibitangaro. Ubugingo bariko barasaba bumva aho bari bakoraniye hariko haragigimba, maze bose buzura mutima mutagatifu bakaza baravugira hose Imana atamakenga. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ahiriwe uwegukiye Imana, ahiriwe uwegukiye Imana. Igituma ibihugu biri mu mudugararo, iyo nduru itagira mvura n'iyiniki. Abami b'isi baragararije, bene intara bariko barahigira umukama n'uwo yimitse bati, ngo ducagagure imigozi batubohesheje, dushiburire kure umuzigo baturemetse. Ahiriwe uwegukiye Imana. Umwe vyagiye mw'ijuru biramutwenza, umukama abatwengera mw'ijigo, hanyuma n'ishavu n'akantu ababwira ijambo ribahundagaza ati, ni jewe niyimikiye umwami wanje kuri Siyoni umurwa wanje mweranda. Ahiriwe uwegukiye Imana. Nzoyaga ingingo yashinzwe n'umukama, yambwiye ati, uri umwana wanje, ni jewe nakwivyariye uyu munsi. Saba, nzoca nguha ibihugu vyose bikubera iragi, isi yose bikagera izocicika rwawe. Uzobimenaguza intahe y'icuma, maze ubijanjagure nk'ujanjagura imibehe y'umubuzi. Ahiriwe uwegukiye Imana. Aleluya,
yaga mukama, yaga utuyagire. Aleluya. Ibyo dusoma mu nkuru nziza ya Yezu Kristu kuko twayishikirijwe na Yohani. Mafarizayo hari umuntu yitwa Nikodemu, umushinga ntahe mukuru mu Bayahudi. Agendera Yezu mwijoro, araheza amubwira ati, Rabi, turazi ko wewe uri umwigisha yatumwe n'Imana, kuko nanone ntawe ushobora kugira ibimenyetso ukora atari kumwe n'Imana. Yezu aramwishura ati, nukuri ndabikubwiye, udasubiriye kuvuka ntiyoshobora kubona ubwami bw'Imana. Nikodemu aramusubiza ati, umuntu yoshobora ate kuvuka kandi ashaje? None arasubira mu nda ya nyina ngo yongere kuvuka? Yezu aramwishura ati, nukuri ndabikubwiye, udasubiye kuvuka kubw'amazi na mutima ntashobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Ikivyawe n'umubiri, naco ikivyawe na mutima n'umutima. Rutangazwe nuko ndakubwiye nti, mubwirizwa gusubira kuvuka. Umuyaga uhuhuta aho ushaka kandi wumva ijwi ryawo, ariko ntumenya iyo uturutse n'iyo urora. N'uvyawe wese na mutima nuko ameze. Twakirana urweze, rushimagize kandi rutere impundu iyi nkuru nziza dushikirijwe. Nukuri ndabibabwiye, udasubiye kuvuka kubw'amazi na mutima ntashobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Bakunzi Imana ikunda mukayikundira, nkundire nanje nsubire kubipfuriza akanyamuneza ka Pasika. Ni gasasagare, gasagambe, gahere kuri abo batagafise, kabandaririze kubafise ako bapimisha akayiko konyene, nika n'abagafise nikiyongere kongerekane, kazocike akanyamuneza k'ubuzima budahera. Twishimikije ijambo ry'Imana ry'uno musi, ndabatumiye ngo tukazirikane tukerekeza kuri Mutima Mweranda. Ni Pasika tubamwo mu muco wa Mutima Mweranda. Ubona ko na Yezu yazutse, yabonekeye abatumwa biwe, agashika abifuriza amahoro, hanyuma agaca abahuha ati, nimuronke Mutima Mweranda. Bisanga kwa Yohani kikabane ca 20 karongo ka 22. Uyo Mutima Mweranda rero tumushimikirako uno musi, kuko twumvise no mu gisomwa ca mbere abatumwa Petero na Paulo, nako Petero na Yohani bariko barigisha, hanyuma isi ikiranyiganyiga, maze abaraho bose buzura Mutima Mweranda. Nawe Yezu abwiye Nikodemu mu nkuru nziza ati, nukuvuka ubwa kabiri mu mazi no muri mutima. Dore mwatowe niyantoye, tutiremye inkore ku maso. Burya ni Mutima Mweranda adufasha kuzuka, kuva mu bibi, mu bicumuro, mu vyara vya Shetani, tukabaho vy'ukuri nk'abazutse. Nivyo twarahimbaje Pasika, ariko burya hari imigwi ine yizuka abantu barimwo. Nawe uraheza urabe umugwi woba urimwo uwo ariwo. Umugwi wa mbere urimwo abatazutse namba, bagize ico bita agafente, bagasa n'abazutse, mbere bagize inyifato yo kuja mu birori bya Pasika, ya misi Mweranda, ariko bagumye mu vyo bahoramwo, bya bicumuro, kwa kujyana, bwa bukene, za ntambara n'ibindi. Hari umugwi wa kabiri, kaburimwo abazutse igice, kuguru kumwe kurava mu mva, ukundi kwigumira mu ruhafu. Bone babandi bavanga, aravuga ibisabisho, mbere no mu misa akajayo, ariko ataretse gutangishana, kuja ku mupfumu canke kuboregwa, ataretse gushurashura n'ibindi bicumuro yahoramwo. Aho rero bavanga umuco n'umwijima, bakivugira bati nukuvomera zombi, ntuzi uruzokwama kare. Nibaje usanga ashobora kuba yambaye umudari n'ishapure cyangwa umusaraba, ariko ku mukanda canke mu mufuko hari udukambi n'utundi tuntu yakuye ku mupfumu. Umugwi wa gatatu nawo urimwo abazutse koko, baravuye mu cobo c'ibicumuro, barabihakana,
bafata inzira nshasha ariko bayoberwa ingene zubakwa, ingene bogwanya sekibi yari yatumye ibategereye ngo ibasubize mu kibi, none yamaze kubasubiza mu ruhafu. Nabo rero birirwa hejuru ariko bakarara mu mva y'inabi, ku mutaga bagendera mu muco, babonye bagira uti emwe nta mweranda mbonye asa n'uyu, ariko bwira bakikinga gahumbezi bakarara mu vyara vya Shetani, bagira inama canke bapfundika ingingo yo gukora inabi. Hari rero n'umugwi wa kane nawo twifuza gushimikirako, ananda kwifuriza ko woba urimwo, utawarimwo Imana ifati ya mbere mu kugushiramwo, nuwo bazutse by'ukuri bagaca bagumana na Yezu yazutse akababamwo, bakagenzana mutima wiwe. Niwe rero bazutse kandi bavutse ku bw'amazi na mutima. Kuvuka ku bw'amazi bisigura ibatisimu, ariko kuba warabatijwe byonyene burya ntibihagije mu kuzotorana ijuru. Igikuru ni ukugendera ivyo iyo batisimu idutegereza. Tutabeshanye turazi abantu babatijwe bigenza nk'abapagani. None izo ntambara mwumva hagati y'Uburusiya na Ukraine, none se abakristo naho ari aba orthodox barabatijwe nk'abo mu buseruko bwa Kongo, ugira abagwana cyane mu bihugu vyaha muri Afrika n'ahandi henshi, ugira ngo n'abashenzi batazi Imana. Saba Kristo ibihugu birimwo abatwaza igikenye n'umukazo, cyane bahotora bakarenganya abandi, bakajya ibiturire canke bakanyuruza amatungo ya leta. Benshi sababatijwe, nico gituma igikuru atari kubatizwa, ariko igikuru nukugendera indagano zibatisimu, ariko kugenzwa na mutima mweranda. Eka na Paulo yabitomoye ibaruwa yandikiye abakristo b'i Roma igabane 18 akarongo ka 14, emwe ntiyayivugije yayiciye umurya, ati abagenzwa na mutima nibo bana b'Imana. Ntiyosha yibaza ati none abatagenzwa nawe nabandi? Ego nivyo n'abakristo nibo, ariko ataribo. Kukaba nkako uyo mutima mweranda yoheje abahanuzi ivyo bavuze, nawe natwe atwosha ivyiza. Ni mutima w'ukuri, akaba na mutima w'urukundo, agaca duha n'ubukomezi bwo gukora ivyiza igihe tutabibona canke tutabishobora, agaca tuha mbere n'inguvu zo gutsinda Shetani iyo two turagwana nayo ije kutwosha nabi. Akora rero nk'imoteri idufasha kongereza kariro, gukora ivyiza n'ibindi byose bijanye n'ishaka ry'Imana, ngakaba kandi nk'ifire itugumya ngo ntiduhuruduke mu majambo canke mu bikorwa byohejwe na sekibi. Bakunzi mwakunzwe niyankunze, uyo mutima ni wasenga muri twebwe ko tumenya gusenga uko bikwiye, kandi nawe turwanira akanadutagatifuza. Ni nawe aduha kwamwa vya vyamwa Paulo yavuga yandikira abanyagalati mu gabane cya 5 akarongo ka 22 akarongo ka 23, arivyo akanyamuneza, urukundo, amahoro, ukwiyumanganya n'ibindi. Ibyo ubibuze naho uba warabatijwe uba mubo twita abakristo, ariko atari abakristo. Rero uyo mutima atuyoboye niho tushobora gushikira ubwami bw'ijuru. Atari we ntawe uzohonyuza ikirenge muri iryo juru. None rero muze tumusabe Yezu yazutse, nawe yamutwemereye. Kandi Yezu ubona yazukanye inguma z'imisumari, bisigura ko atibagira rero ko yababaye ku buryo bwinshi, mu guhemukirwa n'abiwe, mu gusonza, mu gukubitwa, mu gutwengwa, mu gutukwa, mu guturubikwa, no mu kumaramazwa, eka mbere no mu kubambwa. None rero umutabaje uri muri nankana burya aragutegera, natavuga ati iyo nda narayitwaye, avuga mu kirundi bati burya inda wibwira wayirayeko. Naze rero anyaragase nawe agusangaho uri, rero muri ivyo urimwo aguha akanyamuneza. Kumwe yagaha abigishwa babiri ako bagenda i Emawusi, iciza kirimo nuko ari we yibwirije batanamuhamagaye, akaza akabahambya aho bari, akabakiza ukwigirwa. Naguhe nawe rero
aho kanyamuneza n'inkozo zako, kandi agatsindagize umuhezagiro w'intsinzi ya Pasika ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen. Nimwumvirize ijwi ryanje, nzabimpa